Yesu ashimwe bene data gurupe b'amaso amahoro y'Imana. Imana ihabwa icubahiro cane. Uyu munsi nanje nongeye kugirirwa ubuntu n'Imana. Ejo ndimwo ndategura irya audio isobanura igitabo c'ivyahishuriwe Yohana mu gihimba ca 11. Nari ndimwo ndayirungika muri gurupe b'amaso maze nongera kuyumviriza. Nkiriko ndayumva mpabwa ubusobanuro, noneho numva nanje ngize gufashwa, maze noneho mpabwa kwiyumvira bene data bari muri gurupe b'amaso. Numva yuko nobabaza ati mbega izi nyigisho murazitahura? Mbega iki gitabo c'ivyahishuriwe Yohana muragisobanukirwa? Mbega aba bantu bashingiye Imana intahe babiri, mbega murabatahura? Mbega murabasobanukirwa? Mbega uno munsi muzi ko ari bande? Mbega uno munsi uwo babaza ati barya abagabo babiri bazoshingira intahe umwami Yesu Kristo ni bande? Mwo kwishura ko ari bande? Abantu benshi uyu munsi ntibazi barya abantu abaribo. Uno munsi rero mvuye ku kazi ndushe, ndimo ndaruhuka nduhukira ku ijambo ry'Imana rya Bibiliya yera, ndangije gusenga yongera gusoma, maze numva ijwi rirambwiye ngo soma wongere urabe aya majambo. Riko ndayasoma mpabwa ubusobanuro. Mwene data nshuti y'umusaraba, barya abantu baboneka mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 11 umurongo wa 4. Mbega weho ubatekereza kwiki ko twize ajya amajambo hanyuma rero tukaba twarayasobanuriwe? None weho uvuga ko bajya abantu ari bande? Majambo y'Imana aravuga ngo abo nibo biti vy'imyelayo bibiri n'ibiterekwa kw'amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Imana ishimwe cane. Aya majambo uriko urayumva, mbega uca wumva ko bajya abantu ari bande? Aya majambo uriko urayumva, mbega uca wibaza ko bajya abantu ari bande? Ngo abo nibo biti vy'imyelayo bibiri, ndetse ngo nibiterekwa kw'amatara bibiri, n'ibiharuro bibiri. Nta nubwo ari kimwe, nta nubwo ari bitatu, ibiharuro bibiri, kandi ngo nibiterekwa kw'amatara, kandi ngo nibiti vy'imyelayo. Mbega ibi biti vy'imyelayo mwene data uzi ko ari ibihe? Aya majambo nahawe kuyabaza abagize gurupe b'amaso. Mbega namwe ntimurasobanukirwa? Mbega namwe ntimuratahura? Nk'abo mw'isezerano rya kera, abo mw'isezerano rya kera ntibabimenya kuko ntibari bwashike mu vy'isezerano risha risobanura amajambo nyayo. Kera vyari gitutu, kera babihabwa mw'ibanga rifobetse. Ndagira ngo mbabwire ingene kera nabo bipfuza gusobanukirwa ibizoba mw'isezerano risha, ariko ntibigeze babisobanurirwa, ntibigeze babitahura kuko batari bwabihabwe. Uwavugishwa n'Imana Zakariya abona ivy'ivyo biti bibiri vy'imyelayo, ariko agira amatsiko, agira kubaza. Mbega abakozi b'Imana muri gurupe b'amaso, mbega uno munsi uwo baturumbukira akababaza ati ko muri mw'isezerano risha kandi mukaba mwarahawe gusobanurirwa amabanga yose y'ubwami bwo mw'ijuru, kuko mutari nk'ababandi bo mw'isezerano rya kera, none uno munsi mwosobanurirwa yuko bajya abantu ari bande? Zakariya babona ivy'amatara y'izahabu n'ibiti vy'imyelayo. Uwavugishwa n'Imana Zakariya igihimba ca 4. Hanyuma rero Zakariya yagize amatsiko arabaza. Mwene data, mbega nawe uno munsi uriko urabaza? Enda nubaze usobanurirwe utahure, enda nubaze umenye ivy'ibi biti, kuko n'ibibazo bikomeye
bigomba kugira ngo bihishurwe, bireke kuguma ari ibanga, kuko twabihawe kandi mu isezerano risha tukaba twarabihishuriwe. Zakariya rero arabaza, Zakariya igihimba ca 4 umurongo wa 11, maze ndamubaza nti irya myelayo uko ari 2, umwe uri buryo bw'igitereko kw'amatara, uwundi ukaba ibumoso, isobanurwa ite? Zakariya uwavugishwa n'Imana yari yuzuye mpwemu yera, yari uwavugishwa n'Imana yari yatumwe ku Bisirayeli, ariko arimwo arabaza. Abantu benshi baratinya kubaza ngo bontwenga, abantu benshi baratinya kuza gusobanuza mpwemu yera, abantu benshi baratinya kubaza. Zakariya abona ibi biti vy'imyelayo 2, arabaza kuko yabonye ari ibanga rikomeye cyane. Asubira kubaza umurongo wa 12, nongera kumubaza ubugira kabiri. Zakariya ariko arabaza marayika, marayika ntiyashoka amusubiza, kuko icerekana ko atashotse amusubiza, yasubiriye kumubaza ubugira kabiri. Waramubaza ati, arya amashami 2 y'imyelayo ari impande zompi z'imibirikira y'izahabu uko ari 2, akikamuramwo amavuta asa n'izahabu, asobanurwa ate? Zakariya abicisha mu yindi mvugo, arabitomora kugira ngo ikibazo abaza gisobanuke, kugira ngo aze guhabwa inyishu itomoye. Ariko ndagira ngo mwumve inyishu yasubijwe. Ngo yongera kumubaza hano umurongo wa 13, marayika nawe yaramubajije, ngo arambaza atarya ntuzi uko asobanurwa? Ndamwishura ntoyaye mugenzi. Marayika yibaza ati, uwavugishwa n'Imana Zakariya yatumwe ku Bisirayeli, ahora avuga amabanga akomeye. Marayika yari yibaza ati, Zakariya arabizi ibyo ari byo. Yemwe bene data abakozi b'Imana, muri mu nzego zitandukanye, mwarahamagawe mugenda mushikiriza ubutumwa Imana ibahaye. Nimwongere kubaza nimba hari ibyo mudasobanurirwa, nimba hari ibyo mutaratahura, ariko mubibaze mubimenye. Ngo ndamwishura ntoyaye mugenzi, arambarira atarya ni bamwe 2 barobanujwe amavuta, bama bahagaze hafi ya nyenisi yose. Yesu ashimwe cyane. Marayika aramwishura ngo barya, ngo ni babandi 2 barobanujwe amavuta, bama bahagaze imbere ya nyenisi yose. Abarobanujwe amavuta ni bande? Yesu Kristo turazi ko yitwa Mesiya. Mesiya bisobanurwa ngo warobanujwe amavuta. Hanyuma Kristo nabyo kandi ni mu Kigiriki bivuze warobanujwe amavuta. Hanyuma abakristo nabo nyene bivuga yuko n'abakristo bakomoka ku warobanujwe amavuta. Abakristo nabo nyene n'abarobanujwe amavuta. None rero ngo bajya abantu ni bamwe 2, ngo ni bamwe 2 bama bahagaze imbere ya nyenisi yose. Ndagira ngo nkundire mwene data, twumve aba bantu, dusobanurirwe aba bantu bama bahagaze imbere ya nyenisi yose. Nitube nka bamwe bo mu isezerano rya kera. Umwami Yesu abavuga ko ngo abantu bo mu isezerano rya kera baripfuje ibihe byinshi, imyaka myinshi, kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Ariko wowe nanje tugirirwa ubuntu n'Imana. Uno munsi turiko turabona ibyo abo mu isezerano rya kera batashoboye kubona. Turashoboye gusobanurirwa ibyo abo mu isezerano rya kera batashoboye gusobanukirwa. Matayo 13 umurongo wa 16, ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. Ndababwira ukuri yuko abavugishwa n'Imana benshi n'abagororotsi benshi bahahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Imana ihabwa icubahiro cyane. Nimutambe mutarike, muririmbe munezerwe,
kubera yuko muriko murabona ibyo abandi bagerageje kubona ntibabibona, muriko murumva ibyo abandi bagerageje kumva ntibabyumva. Ibi Zakariya byaramushobeye, ntiyigeze abisobanurirwa. Yaranabwiwe ngo barya abantu ni babandi barobanujwe amavuta, ngo bama bahagaze imbere ya nyir'isi yose. Ariko wavugishwa n'Imana, Zakariya ntiyigeze amenya ibyo ari byo. Mbega mwene data, nawe uracari nka Zakariya, nawe uracari nka Zakariya. Ndagira ngo tugende kuri barya abantu bijya biti bibiri bihagaze imbere ya nyir'isi, mubitega amatwi muvyumvirize neza, mushire muri ntibate. Reka dusome ivyahishuro Yohana igihimba ca mbere. Imana ishimwe cane. Umurongo wa 11. Ivyahishuro Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 11, turaza gusoma n'uwa 12. Rivuga riti cubona ucandike mu gitabo, ukirungikira amashengero ndwi, ukirungikire muri Efeso, ni Simuruna, ni Perugamo, ni Tuatira, ni Sarudi, ni Filadelfiya, ni Lawodikiya. Mpindukiye kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye imyambaro ishika ku birenge, yambaye mu gikiriza umukanda w'izahabu. Imana ishimwe cane. Usomye bandanije hepfo urabona igihagararo c'umwami w'abami Yesu Kristo, umwami wacu umuherezi mukuru. Twamaze kubona yuko Zakariya yabonye ibiti by'imyelayo bibiri bihagaze imbere ya nyir'isi yose. Twamaze kubona barya abantu bazoshingira intahe umwami Yesu yuko ngo ari ibiti bibiri by'imyelayo bihagaze imbere ya nyir'isi. Ndagira ngo rero dusobanurirwe hano majambo. Hano Yohana arimwo arabihishurirwa, yarabwiwe ngo mpindukira kuraba ijwi rivuganye nanje, mpindukiye mbona ibiterekwa kw'amatara ndwi by'izahabu, kandi hagati y'ibyo biterekwa kw'amatara mbona usa n'umwana w'umuntu. Ndagira ngo mbabwire yuko hano hariho ibiterekwa kw'amatara ndwi, ariko hariho uri hagati yabyo, hariho uri hagati yabyo asa n'umwana w'umuntu. Nukuvuga yuko ibi biti bibiri, ibi biterekwa kw'amatara, bimwe biri buryo ibindi biri bumoso, bimwe biri buryo ibindi biri bumoso. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo musobanukirwe yuko hano biracari ibiterekwa kw'amatara ndwi, ariko ubusobanuro bw'abarya abantu ni ibiterekwa kw'amatara bibiri. None ko tubona ibiterekwa kw'amatara ndwi, nukuvuga ngo barya babiri bavuye muri ibi indwi, bavuye muri abindwi, kuko ibiterekwa kw'amatara n'indwi, ariko abazoshingira intahe Yesu ni babiri. Ibiterekwa kw'amatara bibiri, n'ibiti by'imyelayo bibiri. Ibi biti by'imyelayo Zakariya yabonye byikamura nk'amavuta asa n'izahabu. Aya mavuta ni ya mavuta b'abakobwa batanu b'abanyabwenge bari bafise igihe baja gusanganira umukwe. Aya mavuta ni yayandi arobanura abavugishwa n'Imana, akarobanura abami n'abaherezi. Aya mavuta niyo yahawe uwarobanujwe amavuta, Mesiya Yesu Kristo. Aya mavuta niyo abakristo bahawe igihe basukwa ko mpwemu yera ku munsi wa Pentekote. Aya mavuta asobanura mpwemu yera. Aya mavuta, ibi biti byikamura nk'amavuta ya elayo asa n'izahabu n'amavuta ya mpwemu yera. Rero hano tubonye ibiterekwa kw'amatara ndwi, ariko ndagira ngo mbabwire yuko bijya biti bihagaze imbere ya nyir'isi ni bibiri. Bisobanurwa yuko muri aya mashengero ndwi harimwo amashengero abiri gusa, amashengero abiri gusa. Ndagira ngo musobanukirwe aba bantu bazoshingira intahe Yesu ni bande. Bamwe baravuga ngo ni banaka, ni banaka, ni banaka. Bamwe baravuga ngo ni bantuze, ni bantuze, ni bantuze. Hari bamwe bakekeranya abandi abantu
bamwe bo mu isezerano rya kera, ariko ndagira ngo nkubwire ko hano ijambo ry'Imana imwe riratwereka ko aba bantu nabazoshingira intahe Yesu Kristo, nabazoshingira intahe Yesu Kristo. Ngo abantu babiri nzobavugisha ngo bazonshingira intahe. Yesu aravuga ngo abantu nzobavugisha ngo bazonshingira intahe. Yesu aba bantu azobahagurutsa. Aba bantu ni babiri bavuye muri aya mashengero ndwi. Aba bantu ni babiri, nukuvuga ngo muri aya mashengero ndwi narababwiye ko hariho amashengero abiri atigeze agayirwa na kimwe, ahubwo yashimiwe. Muri ayo mashengero abiri, irya mbere ni ishengero ry'Isimuruna nkuko nabibabwiye. Umurongo Ivyahishuro Yohana igihimba ca kabiri umurongo w'8. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Isimuruna uwa mbere kandi w'iherezo, wari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abiyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Uwo murwaniza agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero, kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Imana ishimwe cane. Iri ni ishengero rimwe muri ajya amashengero ndwi yashimiwe. Yesu yarihaye message avuga ngo wamuyoboka. Yesu yarababwiye ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa. Aba bantu b'Isimuruna Yesu yarababwiye ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa. Bisobanurwa ngo aba bantu, muri aba bantu babiri bazoshingira intahe Yesu Kristo. Nibamara gushinga intahe, igikoko kizoduka kivuye ikuzimu kibice. Aba bantu babiri babonekana muri karagitere y'ishengero ry'Isimuruna. Ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamara uri umutunzi n'ibitutsi by'abayuda biyita abayuda atari bo, ariko ari sinagogi ya Satani. Ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Mwene data, abantu benshi baravuga ngo ni Eliya azogaruka, abenshi baravuga ngo ni Mose azogaruka, ariko hano Yesu arabwiye abano bantu bo mu ishengero ry'Isimuruna ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Ngo uwo murwaniza agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero, ngo kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi 10. Wamuyoboka gushitsa kugupfa. Yesu araranguruye aratomoye yuko mu gihe Antikristo azoba ariko araza kugerageza bari mw'isi bose, Yesu aravuze ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa. Bamwe bazicwa. Mwibuke ko Daniyeli yabisobanuye yuko ngo ico gikoko kizorwanya bera kikabanesha, kizorwanya bera kibaneshe. Mwene data, ayo majambo muyibuke kandi muyagumize kumuzirikanya. Daniyeli yarasobanuye yuko Antikristo azoza kandi azorwanya bera akabanesha mu gihe gito, ariko ngo amaherezo ubwami buzogabirwa bera bisumba byose. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Daniyeli igihimba c'indwi umurongo wa 21. Maze nitegereje mbona iryo hembe rirwanya bera rirabanesha, gushitsa uwa mbere na mbere aje atsindishiriza abera bisumba byose. Nuko igihe kirashika abera begukira ubwami. Imana ishimwe cyane. Hano turiko turabwirwa yuko kizorwanya abera kikabanesha, ngo ariko mu nyuma Yesu wa mbere na mbere azoza atsindishirize abera. Nico rirya jambo ry'Imana twasobanuriwe yuko kizosokoroka kivuye ikuzimu kikabarwanya, kikabanesha, kikabica, imivyimba yabo ikagangarara mwibarabara rya ryo mu buryo bw'impwemu hitwa Sodomu na Egiputa. Ngo kandi niho umwami wabo yabambwe. Bene data,
abo muri iki gihe barahamagarirwa gushingira intahe Yesu Kristo, ngo bazoshinga intahe bambaye amagunira. Uno munsi abantu benshi bariko barashinga intahe, ariko barondera ubutunzi, barondera amaronko, barondera umunezero, barondera gushimwa no gukomerwa amashi, no kugira ngo bahimbazwe n'abantu, bakora ibyiza bakorera gushimwa n'abantu. Ariko abazi umwami Yesu ntabwo barimwo baraharanira ivyo biti n'ivyubahiro, kuko basanzwe barahawe igiti cyo kuba umwelayo, baproduiza amavuta. Haleluya! Muri bo harimwo amavuta. Yesu aguma bavomerera, Yesu aguma banagura, mpwemu yaraguma banagura, baguma bahabwa umunaguro. None rero kizogwanya bera kibaneshe kibice, niko Yesu yariko arabwira iri shengero ry'Isimuruna ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa. Mwene data wamuyoboka gushitsa kugupfa. Imana ishimwe cyane. Yesu abwira ab'Isimuruna ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo. Ivyahishuro Yohana 2:11. Nguri n'ugutwi niyumva ico mpwema abwira amashengero. Unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Urupfu rwa mbere urazogwemera, kuko urupfu rwa kabiri ntaco ruzokugira. Hano Yesu arimo aravuga ngo bazokwemera bazokwicwa, ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa, ariko umenye ko urupfu rwa kabiri ataco ruzokugira, kuko urupfu rwa mbere ni irembo ry'ijuru. Imana ishimwe cyane. Ico ni igiti ca mbere canke n'ishengero rya mbere muri mashengero ndwi, muri mashengero ndwi. Imana ishimwe cyane. Ishengero rya kabiri ni ishengero ryitwa Philadelphia. Ishengero ry'i Philadelphia, ivyahishuro Yohana igihimba ca 3 umurongo w'indwi. Imana ishimwe cyane. Wandikire mu marayika w'ishengero ry'i Philadelphia utuwera, uwukuri, ufise urupfunguzo rwa Dawidi, wugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, ehe nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kurwugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Ehe nguhaye bamwe bo mw'isinagogi ya Satani bita abayuda atari bo, ariko babesha. Ehe nzobagobera kuza bikubita imbere y'ibirenge vyawe, bamenye yuko nagukunze. Ko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzokurinda igihe cyo kugerageza kigira kize mu bihugu byose, kugerageza ababa mw'isi. Ngira nze vuba, wumire kuco ufise, ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika kw'izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. Muri aya mashengero ndwi, aya niyo mashengero abiri. Nukuvuga ngo mw'ishengero harimwo, mw'ishengero rya Kristo uno munsi harimwo abarimwo barahagarara bashingira intahe Yesu nk'ab'Isimuruna. Harimwo abarimwo barahagarara bashingira intahe umwami Yesu Kristo nk'abo mw'ishengero ry'i Philadelphia. Bashimiwe, bemeye gukorera Yesu no mu bihe bidasanzwe, no mu bihe by'amagume, bakayoboka, ntibatinya gupfa. Abantu benshi baratinyirira gushingira intahe Yesu ngo bobatwenga. Abantu benshi baratinya kuvuga ukuri ngo bobanka. Abantu benshi baratinya gusohoka muri amadini bita abayuda atari bo, babesha. Abantu benshi baratwawe n'aya madini, baratwawe n'amangetengete. None bazoshingira intahe Yesu gute ko vyanse yuko bagobodoka ngo bave muri ayo madini? Kera abayuda nibo bishe Yesu, bica intumwa, barazitonagura, baraziwuragiza. Uno munsi amadini yarazimije mpwemu yera. Uno munsi amadini yarazimije mpwemu yera, ntibagishaka ko mpwemu yera hishurira abantu. Uno munsi abari muri ayo madini ntibarimwo barabwirwa yuko aribo bagomba kwitegura gushingira intahe Yesu. Bagomba babwirwa ngo ni Eliya azoza,
baguma babwirwa ngo ni Mose azoza. Ndagira ngo mbabwire yuko bariya barakoze imirimo mu bihe byabo, none weho urimo urakora igiki mu gihe cawe? Niwambara amagunira ushingira intahe Yesu muri iki gihe, kuko Antikristo agiraze, kandi bamwe bazoshirwa mu ibohero, abandi bazokwicwa, ariko ngo wamuyoboka gushitsa kugupfa. Abantu benshi baratinya kuvuga ukuri, ariko abuzuye mpwemu yera ntibazotinya gupfa, bazovugisha ukuri, kuko nta gihe kinini yagisigaye cyo kumara ku isi. Tugomba gushingira intahe Yesu. Muribuka yuko ijambo ry'Imana twize rivuga ngo bazogangarara mwibarabara iminsi 3 n'igice. None mwene data, ngo ntibazokunda ko n'imivyimba yabo ihambwa, ngo bazobitamba ku mivyimba, ngo bazongikiranira ngo amakado n'amashimwe, babwirana yuko babanesheje. Bisobanurwa ngo igikoko kizogwanya abera kibaneshe, kizobatsinda kibaneshe. Igihe bazaba ariko barahanahana ry'amakado, no kuvuga ngo bazaba ariko bashima bati twabatsinze, bati Yesu ntakivugwa hano ku isi. Ariko iminsi 3 n'igihimba ishize, mpwemu yera azobazamwo, ijwi ry'Imana rive mu ijuru ribahamagare, bace bazuka, hanyuma bace bazamuka. Mwene data wamuyoboka gushita gupfa, ndagira ngo mbabwire yuko aba bantu babiri rero, ibi biti bibiri rero, ni ishengero rya Kristo, ni ishengero rya Kristo. Umviriza neza, musome mutahure ivyahishuro Yohana igihimba ca 11 umurongo wa 4, ngo abo nibo biti by'imyelayo bibiri, nibiterekwa ko amatara bibiri bihagaze imbere ya nyenisi. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 3 haruguru uravuga ngo kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi abanshingira intahe babiri nzobavugisha. Haleluya. Ni bande bazoshingira intahe Yesu babiri? Yesu yarabwiye abigishwa biwe ngo muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahe. Intahe tugomba kwishingira Yesu Kristo. Muzoba ivyabona, tugomba kubivyabona byo gushingira intahe Yesu Kristo. Rero mwene data, wiyumve yuko ugomba kuba mu gitigiri c'abisimuruna, ugomba kuba mu gitigiri c'abifiladelufiya, ugomba kuba umwe muri abo bo muri ivyo biti bibiri, kuko warabonye Yesu abambwe ku musaraba. Yesu yarakubambiwe, ugomba gutwara ubutumwa ukabugeza ku bantu, ukababwira ibya Yesu, bakwanka batokwanka, bakwemera batokwemera, ariko babwire, kuko tugomba gushingira intahe Yesu Kristo. Twambara amagunira, bisobanurwa ngo ibiti n'ivyubahiro n'ukubita. Kwambara amagunira bya bindi wahora uri pasitori ukavuga ngo nohirahira ngo nkava muri iri dini ryayovye, ngo boca banyanka, ngo nararahiye yuko nazokwigira ngo ntirimuka ngo mve, ngo narahiye imbere yuwa mpezagiye. None kuba ariko barazimira, nawe ukizigitira kuri ivyo biti n'ivyubahiro, none wumva yuko uzokwambara amagunira yahe? Uzokwambara amagunira yahe? Waramaze guhabwa ibiti, waramaze guhabwa ubukuru, waramaze guhitwa nyakubahwa. Uno munsi uriko urarya, benshi barimo bararya. Reka mvuge benshi, kuko hariho abariko bararya ivyo bahawe, bariko barahabwa ibya 10 n'amashikamwe abegeranya buri kwezi. None muzokwambara amagunira yahe? Muzoheba gushigikira amadini ryari? Ko aba bantu bagenda bemanga bemeza bavuga bati yemwe bantu nimutihanye murarimbutse, hanyuma uzoshaka kugira ngo abubahuke umuriro uzotibuka uvuye mu ijuru ubarigate. Bisobanura iki? Bisobanurwa ngo ntibatinyirira gupfa, ntibatinyirira amagara yabo, kandi ntibashaka ko abantu babahemba imishahara mu madini, ahubwo bijya byose barabisanga ngo bakavuga ati nimugumane ivyo bintu byanyu, ati ahubwo nayo madini yanyu mugiye kuyatanwa ari umusaka. Maze rero abantu benshi bagiye gushingira intahe Yesu Kristo. Namwe mugiye kuzosanga muriko muratera musubira inyuma, kuko mutemeye gushingira intahe Yesu. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo abanshingira intahe babiri nzobavugisha, bazovugishwa imisi 1260 bambaye amagunira. Yesu agiye guhagurutsa abantu bashingira intahe Yesu muri no misi.
Yesu agiye guhagurutsa abantu bashingira intahe muri no misi ya nyuma, babwira isi yose. Ndabona abantu b'abapasitori batirirwa badashobora kugira ngo bohirahira ngo bavuge ku marezo sosiyo ngo abandi bumva bakabatwenga. Ndabona abantu b'ababishopo n'abepiskopi n'abandi bantu bitwa ayandi mazina y'abarevera, ngo ntiyoshobora guhirahira ngo avuge ubutumwa, ngo ntiyoshobora guhirahira ngo abwire isi yose, ngo azoguma ari hahandi imbere y'igituti, hahandi gusa ngo ntihavugira imbere ya y'irya rutari. Ariko bene data, nimubwire isi yose, n'isi yose yumve. Nimubwire abantu ubutumwa, mubwire abantu bose, kuko ubu abantu benshi bari ku marezo sosiyo, abantu benshi ubu hajya mu nsengero nta kuri kukihavugirwa, ukuri basigaye basigiririza. Nimuvuge, mudomeko, mubwire isi yose, hanyuma muburire abantu bihane, muhere mu nsengero muvuge, muce mugenda no hanze musemerere. Imana ihabwa icubahiro cyane. Mwambara amagunira, nimwitegure kwambara amagunira, nimwitegure igihe kirageze cyo gushingira intahe Yesu Kristo atagutinya. Yahamwa n'itotezwa mwumva rivugwa, rizoba kuri bande? Rizoba kuraba ibi biti bibiri bazohaguruka bagashingira intahe Yesu. Umve hano umurongo w'indwi haravuga ngo, kandi nibaheza gushinga intahe, igikoko kizoduga kivuye ikuzimu, kizobarwanya kibaneshe kibice. Kizobarwanya kibaneshe kibice. Ngo imivyimba yabo izogangarara mw'ibarabara ryo mu gisagara kinini nico mu buryo bw'impwemu citwa Sodomu na Egiputa. Ngo kandi niho umwami wabo yabambwe. Aba bazahaguruka bashingira intahe Yesu, bazobica. None mwene data, uriteguye kwicwa? Mbega ko mbona hari abakozi b'Imana no musi bavyagiye mu ntebe z'icubahiro, bazokwemera gushingira intahe Yesu bambaye amagunira, bazokwemera gutubika umukanda, bazokwemera kwicwa, bazokwemera gushira hasi ivyubahiro kugira ngo babwire abanyamadini babo bati mwaraduhenze. Ariko iyi saha harageze ko tubwira abantu tukabwiza ukuri. Igihe kirageze cyo gushingira intahe Yesu, igihe kirageze cyo kwemangira Kristo, igihe kirageze. Nuko rero murasobanuriwe iby'aba bantu yuko ari biti bibiri, ari bitereko kw'amatara bibiri bivuye muri bya bitereko kw'amatara indwi. Hanyuma ibi bitereko kw'amatara ndwi navyo Yesu yarabisobanuye yuko ari shengero ryiwe. Mu kurangiza reka mbabwire ingene Yesu yabisobanuriye Yohana. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ihabwa icubahiro cyane. Ivyahishuro Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 19. Nuko wandike ivyo ubonye n'ibiriho n'ibizoba hanyuma y'ivyo. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo, n'ivy'ibiterekwa kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi. Ibiterekwa kw'amatara ndwi navyo nivyo mashengero ndwi. Imana ishimwe cyane. Ibiterekwa kw'amatara ndwi nivyo mashengero ndwi. Bijya biti vy'imyelayo nukuvuga ngo ni vya biterekwa kw'amatara biri muri ya mashengero nyene, mugabo nabiri ntabwo ari ndwi. Amashengero 5 yose Yesu yagiye ababwira ngo mfise ico nkugayako, mfise ico nkugayako, mfise ico nkugayako, mfise ico nkugayako. Ariko ageze kw'ishengero ry'Isimuruna, Yesu arababwira ngo mukomerezaho wamuyoboka gushitsa kugupfa. Ageze kw'ishengero ry'Ifiladelfiya arababwira ngo oh haleluya, yaravuze amajambo akomeye cyane. Ageze kw'ishengero ry'Ifiladelfiya, ngunesha ngo nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, ngo kandi ntazosohoka ukundi. Nanje nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umurwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ku izina ryanje risha. Uri n'ugutwi niyumva ico nkwemu abwira amashengero. Yesu agiye kukwandika ku izina ryiwe risha. Yesu agiye kukwandika kwayo mazina, kandi ngo azokugira inkingi yo mu rusengero, kandi ntuzosohoka ukundi. Uzoba uriko rya zina mu ruhanga ry'umurwa w'Imana, y'izina ry'Imana. Imana mu ruhanga rwawe rizoba ririko n'iry'umurwa wa Yerusalemu musha wururuka uvuye ku Mana, hamwe n'izina risha
Yesu azohabwa nawe uzoba urifise. Bene data nimwitegure gushinga intahe Yesu kuko imbere hari ibyiza. Ntimutinye, 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 nimuhaguruke dushingire intahe Yesu. Imana ibahezagire. Nuko rero nagombye gusobanurira aba bantu mbona benshi batarasobanurirwa. Uyu munsi Yesu arabasobanuriye kuko Yesu ni byiza biramuhimbaye gusobanurira umuntu wese. Umukristo w'uno munsi ntazagire ngo ntiyaburiwe, ntiyabwiwe, ntiyasobanuriwe. Mpwemu yera yaratanzwe. Haleluya. Yesu ndagushimiye yuko usobanuriye bene data abakozi bawe bose. Ndagushimiye yuko bahishuriye iri banga. Ndagushimiye nandi ndagushimiye mwami ko ngende ukangirira neza ukansobanurira kugira ngo ndabigeze ku bwoko bwawe. Mwami umuntu wese yitegure kugushingira intahe mu gihe gikwiye no mu gihe dakwiriye. Yesu urakoze cyane. Ude guhora tuyoboka guhiza gupfa kuko twiteze guhabwa igitsibo cy'ubugingo. Ndabishimye nkenguruka. Urakoze, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Imana ibahe umugisha. Amen.